turagushimiye mwami turi hano tuvuga ibiri ku munani ukw'icenda ukwa cumi na kumwe uyu munsi turiko turaserebura ukwa cumi na kabiri turavuga ngo uri Imana ikora ibidakocoka uri Imana yugurura inzira uri Imana ivugurura ivyaswe uri Imana itanga agatengerwe ora baba basiya wabaye amaboko afata umurongozi Imana haleluya amaboko akomeye turabiguhereye icyubahiro Mana turagushima Papa waduhaye izina muri uyu mwaka wa 2021 twarakubonye mu buryo bumwe cyangwa ubundi twabonye imirimo waduhaye Mana watanze urubyaro watanze amamariyaje watanze ubutunzi watanze amabishimwe turi hano tuvuga Mana imitima yacu isubiye inyuma ikaraba turavuga ngo shimwa Mana shimwa n'abana bawe himbazwa n'abana bawe bazirwa n'abana bawe himbazwa n'abana bawe babasiya kota yabo urakoze Mana watwongeye iminsi yo kubaho turi ivyabona byo gushingira intawe ukuri turashingira intawe ukuri Papa icyubahiro kibicaho urakoze Mana ni mu izina ryawe rikomeye amashi menshi ku mwami merci mama aruvise ivyo agomba kuguhereza niwakira iryo nishe dukomera Imana amashi hama akira Imana iragutunganirije imodoka yawe izi mpapuro turi mu mwaka wo gutunganirizwa Imana igira neza izina ryawe rihabwa icubahiro mwami wanjye izina ryawe rishimwe Yesu wanje izina ryawe rishimwe hejuru uri uwo kwizigirwa mwami wanje ugira neza Mana yanje izina ryawe rishimwe mwami haleluya 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 mama umwaka utararangira ijuru riragutunganirije warafashe amataxi warafashe amabajaji uri kuragwana kugira ngo abantu baruhuke ugenda kubabwira ubutumwa hirya no hino wafashe amadeplacement yawe menshi ugiye kuherekeza abagiye kwibaruka ukagenda unatwaye n'utwufise uyu munsi rero nk'ishengero turatewe iteka yo kubwira ngo nuruhuke ubutame bwa taxi nuruhuke ubutame bwa bajaji Imana iragutunganirije iguhaye imodoka nuruhuke turakunezerewe dukomere Imana yo mw'ijuru amashi amen imodoka ya mama ivy'abagororotsi birihuta cyane ni imodoka yihuse gose ndazi ko inabaye na surprise ku bantu batari bake mu isanzwe igihe yategezwa kuzira ko si iki hategezwa kuba bivanye uhaze ko twayivuze twegereje amasengesho y'imisi 40 bifata amezi nk'atatu ariko iya mama Imana yarayihutishije cyane turashimiye abagize ico bakora kugira ngo iyi modoka iboneke mu mafaranga ya mbere miliyoni 7 za mbere harabitanze barakora harabo vyagoye ariko bafise umutima bibaho ivyo ni ibintu bidushikira twese ariko nje ndafise ishimwe rikomeye cyane nahagaze nganda babwira nti
maze gukurikiza nkaraba ingene ibi bya mbere vyagenze mvuga ngo nsanga navyatuye nshaka gushimira Imana ingene Imana ishigikira ijambo ry'umusavyi wayo gusa. Ndavuga nti amafaranga asigaye sinzosubira kuyatangaza, ntayo nzosubira gusaba. Kandi ari ibintu tuvuga wamanuka podium ukavuga ati ya sa ntacu reka ngwane, mugabo nagira ndababwire yuko amafaranga imiliyoni 7 zari zisigaye zabonetse ziciye ku mutwe umwe wonyene. Umuntu umwe uretse ko n'ikigega cagize ico bikora, ariko 7 miliyoni zikurikira nta bantu babiri nta banga, umuntu umwe niwe Imana yaciyemo kugira ngo izo zikurikira za nyuma ziboneke. Mwarakoze. Iyi modoka rero sije ndayiguze, nubwo ku mutima nari narasezeraniye mama ko nzomugurira imodoka, nari naramusezeraniye yuko nzomukura ku mataxi. Nguyu ari ngaha arabizi, nigeze gufata initiative ndavuga nti mama ndagomba ngukoteshe itaxi, ntoteshe itaxi. Ndayijako narayirisha igihe kitari gito, taxi mutwara igira gutye, mu nyuma gera ahantu arambwira ati ruhuka, ico wakoze waragikoze, nuruhuke, kubera ndazi ico urico ku buzima bwanje, ndazi ico wamariye, ndazi iyo mvuga ngo uri Mama Gravity, iyo mvuga ngo niwe mama w'iri shengero, ndazi ico mba ndiko ndavuga. Uri mama w'iri shengero kuko ndi ngaha ku bwa Mpwemu Yera n'umuhamagaro wiwe, ariko burya Mpwemu Yera yarampaye ibirenge n'ibiganza nderegwako kugira ngo ngire discipline mfise uyu munsi, ngire inkomezi mfise uyu munsi. Iyo ntari kuronka amaboko meza amba hafi andera, sinaba ngeze aho ngeze. Muganagira ndakubwirega mama, ni intango, ntaco turagukorera, haracariho vyinshi tuzogukorera. Dushimiye gusa intango ya mbere, ntambwe ya mbere. Ntiduhagarare kuri rya rupangu Yesu yakubakiye, izoguha n'izindi, urabikwiriye. Rero numva shimiye Imana kuba aba Gravity Imana iduteye iteka, tukagurira umuvyeyi wacu, tukamugurira imodoka. Nivyo dushimiye abakoze, dushimiye abitanze batandukanye, nukuraho muri hose ndabashimiye Imana bivuye ku mutima. Imana yo mw'ijuru ibampera umugisha, hama tujya dukure igikorwa gikurikira, agende ayinjire ayigeremwo ayicaremwo. Hama ataragenda nagira ndabwire ko turakeneye upostira ubushoferi, tukeneye umushoferi mwiza aze gupostira iwanje muri biro, hama tuganire nitwahuza, kuko gutwara mama n'ikindi kintu. Ntidushobora kumuhereza umuntu wari we wese, tuza kumuhereza umuntu tubona ko akwije ivyangombwa, tubona ko bikenewe kugira ngo azaramutwara. Mama so kuja kuri vora ngo aruhe, akeneye umushoferi amutwara, hama tumuhembe nk'ishengero, tumuhembe. Nigihe ca mama co kuruhuka, yaratureze, nigihe c'uko afyinishwa. Imana imugira neza. Hamwe n'abashinga nawe bari ngaho imbere rero, abimbere gusa, abandi murahindukira, abari bo tumuherekeza, tugende turabe yinjire mu gikorwa. Kazi amashimisha, shimwa kubw'imirimo wakoze. Wino gushima. Imbere ya byose nshimiye Imana, Imana yashikanye isezerano ryayo. Ni kenshi Imana yambwira yuko izo mimiduga. Yes. Nibaza ko abanyakidengeri babizi. Turabizi cyane. Amen.
ndashima ko Imana yabonye ko ari cyo gihe. Amen. Je nahora jewe naho sinari bwa imodoka mbere sinabibona ko ari vy'agaciro. Narakora nkaronka amafaranga, naronka n'amafaranga, ariko agakorera Imana mu bindi bintu. Ivy'iwanje nabishira inyuma, nabona yuko Imana nihagera izobikora. Maze kwimukiraho nimukiye ahantu kure, cyambona yuko imodoka ikenewe. Hanyuma aragera igihe ndagira aksida ka tukutuku, nari mvuye gusenga ngaha, aho sinaciye mbona ko imodoka ikenewe. Hanyuma je nari mfise igikorwa matinari, nahora mva iwanje saa 11 nkaza ino matinari. Hanyuma ncasanga igikorwa cyane cya matinare kirahagaze. Cyambwira Imana yuko hakenewe ko ndonga imodoka. Amen. Cyabwa ni Imana, urazi ko ikindi gihe cyose nahora ndabibona ko ari bisanzwe, ariko uyu munsi ndabona ko hakenewe imodoka. Ndabona yuko umubiri ndumva yuko hakenewe imodoka. Amen. Hazi imyaka myinshi pastor yahora avuga ati turakeneye guhezagira ama imodoka, turakeneye guhezagira ama imodoka. Mugabo iki gihe je naragiye imbere banavuga Mana, imodoka yanje ndabizi ko je nagukoreye kandi warambwiye ko ari we uzoyima. Rero iki nico gihe, Imana ishimwe cyane. Nukuri Imana yahagurukije, murabona ko je naragwaye, Satani araza ariko yaratsinzwe ndakira. Ibyiza byose jewe ibyiza Imana yambwiye yarabimpaye. Ibyiza Imana yambwiye byose yarabimpaye. Bose ariko inzu Imana yayimpaye yarayubatse irayima. None ubu Imana irabikoze kandi ikoresheje umukozi wayo, arabiko n'ishengero rya Gravity. Nako je narakoreye Imana kuva mfise imyaka 14, ubu mfise imyaka 58. Imana ntiyatevye, Imana ikora hageze. Jewe umugabo wanje akiriho twarajyana turiko turagenda, akambwira ngo Rose, ngo wewe ngo ngira ndakugurira imodoka, ngo Rose ngo ngira ndakugirire neza. Iminsi yose yama yabimbwiye, mu kanya kato aragenda ataco yakoze, ansiga ahantu umenga asize ahantu mu ibarabara hagati. Ariko aho nyene niho Yesu yashoboye kumfata mu buryo bukomeye cyane. Imana ishimwe. Aramfata, Yesu arambwira ngo ivyo atagukore aho yagejeje gukora, aho niho je nzotangurira gukora. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana cyane gose. Uyu mwaka Satani yaragerageje kunyataka cyane gose, kuko je mu buzima bwa sinabwinjira mu bitaro, sinari bwagwa nonga naciye numva nk'akantu kubera surprise, ko ni surprise je nayo narinzi. Ndabizi bari batangura gutanga, nari ngambwa na change mu Rwanda. Nukuri ndashimiye pastor ni byinshi sino kuvuga, Imana yo nyene irabizi. Ndabashimiye abarongozi, ndashimiye Gravity, ndashimiye umuntu wese yashoye kugira icakoze, nuwatanze ikingorongoro cya 50. Yesu aguhezagire, Yesu agumugisha. Ewateye mwivu rimera. Amen. Jewe ndivu rimera. Jewe ndivu rimera. Nibaze bamubitubaze. Imana ishimwe. Ico wakoze Imana iraza kukiguha. Imana ibahezagire rero, ndabashimiye. Na nicaye hajya nkumva ndiko ndajugumira, najugumiye. Nawe usanze nta kintu kinjugumiza. Ariko nufise ndiko ndajugumira. Ariko nabonye ikindi kintu Imana yangiriye neza. Amen. Imana rero iba umugisha. Umuntu niyo ashobora kuvuga byinshi, ariko papa arabizi. Jewe icyo natahuye, papa numwizigirwa. Numwizigirwa.
aregeranya ibintu byose twagiye dukora n'ibindi azobikora. Yes. Ndamwizeye. Oh yes. Ndamwizeye. Hallelujah. Ndamwizeye. Samagambo. Oya. Samagambo. Ndamwizeye. Oh, hallelujah. Nawe nyene arabizi mu mutima wanje. Imana ibaha umugisha. Hallelujah. Biraryoshe. Biraryoshe. Mama nezerewe tutegeza kunezerezwa natwe. Hallelujah. Yeah. Nama numva umenga no basengera Imana abataravugana nawe umwe ngo umwegere. Nubwo kuvuga rimwe mu yararinda kumubwira ngo akubwire ikintu. Ariko Imana izibahomura amaso babwira uyu muvyeyi wariwe. Umuntu usigaje rero kugurira imodoka wowe ntarambe ndacafise umuntu ngene kuzogura imodoka mami haguruka wewe nzo kugurira imodoka wewe ure mama ure ariko uziko dufise abamarayika tutabizi muri iyi nzu